Usomye igitabo ca hariho passage nta somye ariko reka ndayigusomere muri 1 Corinthiens chapitre 14 igihe Paulo yariko araha ubwenge ishengero kubijanye no gusenga mu ndimi zitamenyekana mu bikorino ba mbere igice ca 14 yababwiye ikintu gikomeye ndahasome aha hantu 1 Corinthiens chapitre 14 ariko ababwira kubijanye no kuvuga mu ndimi siko birafitanye isano n'uyu murongo mu banyefeso 1 Corinthiens chapitre 4 verset 2 aravuga ngo abikorino ba mbere igice ca 14 ku murongo wa mbere no wa kabiri aravuga ngo mwirukire urukundo yamara mwipfuze cane cane ingabire za mpwemu na cane cane kuvugishwa n'Imana. Uravyumva ku murongo wa kabiri uvuga ururimi rutamenyekana si abantu abarira ariko abarira Imana kuko atawuvyumva ariko mu mpwemu avuga amabanga. Ku murongo wa kane uvuga ururimi rutamenyekana ariyubaka ariko uvugishwa n'Imana yubaka ishengero. Siko Paulo yandikira aba bantu kugira abereke uravyumva importance yuko yukuvuga mu ndimi zitamenyekana ariko yerekana ikintu gikomeye avuga ngo iyo umuntu ari karavuga mu ndimi zitamenyekana ivyo aba ari karavuga n'ubwenge bwiwe ntibubitahura kuko aba ari mpwemu yiwe biri kiravuga amabanga ibwira Imana ati kandi hejuru y'ivyo uvuga mu ndimi aba ari kariyubaka. Ndashaka kuvuga yuko Imana irashira importance kuri responsabilité yacu yo kwiyubaka. Ndagomba kukubwira ngo uruhara rwo kwiyubaka canke rwo kubakwa naho abandi bagufasha naho woza ngaho kubakwa ariko uruhara rwo kubakwa canke rwo kwiyubaka ruri kuri wewe cane cane kurusha uko ruri ku wundi muntu wari we wese. Ariko asangwa Imana yaraduhaye kuvuga mu ndimi zitamenyekana bidatumbereye ko duha message abantu ariko bitumbereye yuko impwemu yacu ifata relève mu mwanya wanje wo gusenga impwemu yanje igatangura gukomunia no gukomunika n'impwemu y'Imana hakagera ahantu Imana yaduhaye ingabire dukoresha kugira ngo twiyubake bidakeneye yuko n'ubwenge butahura ico ndiko ndavuga kuko biri muri domaine iri spirituel ku buryo uvuga mu ndimi ataba ariko yiyadresa ku Mana akoresheje vocabulaire na langage yumvikana atahura. Nico gituma rimwe na rimwe iri kurasenga bikanakunanira canke kumvura remerewe ugatangura kuvuga mu ndimi uzokwa musanga muri uko kuvuga mu ndimi buhoro buhoro sujet ya prière iri kiraba clair canke muri langage ya uri kuraronka amajambo ushobora kuvugisha Imana kuko iri kuravuga mu ndimi impwemu yawe biri kiravugana n'impwemu y'Imana bikadeclansha ikintu udashobora kwibaza no muri situation wabuze ico ukora ukumva inspiration iratanguye kuza ariko ukibaza uti ni gute ndiko ndumva ndonka inspiration ndiko ndabona ico nkwiye gukora nari nakibuze kandi mejeje kuvuga ibintu ntazi nuko Imana itaduhaye gukompoza ama prière yose hari amasengesho tudashobora gukompoza n'ubwenge bwacu ariko hari ahantu impwemu yacu nayivugana n'impwemu y'Imana ibintu bigatangura bikikora ariko kandi ngiyo turiko turasenga gutyo tuvuga mu ndimi tuba turiko turiyubaka kuko biri important yuko muri iyi si ufise ibikugwanya ufise intambara birakenewe cyane yuko umuntu wawe yubakwa umuntu w'indani yubakwa wewe wubakwa. Rero umuntu ashobora kubaho muri urugendo rw'agakiza uravyumva agarukira ku bintu bimwe bimwe navyo byo muri Bibiliya ariko urufatiro rw'urugendo rwacu n'Imana ruhagaze ku buzima bwacu bwo gusenga n'ubuzima bwacu bwo gusabana n'Imana n'ubuzima bwacu bwo kuvugana n'Imana.
iyo tuvuga gusenga haba harimo kurimbura ku ijambo ry'Imana, haba harimo kubwira Imana imitwaro, haba harimo kuba mu ijambo ry'Imana, haba harimo guhimbaza Imana uyishira hejuru, haba hariho kumviriza icyo Imana ikubarira. Gusenga bifise ibicapo bishika kuri 7 cyangwa 8 bishobora kukwereka icyo ari cyo umuntu aba ariko arasenga. Ariko kandi gusenga n'igihe wumva uja ahantu uvuga uti ndagomba gufata umwanya wo kuvugana n'Imana yanje, ndagomba kuganira n'Imana yanje, ndagomba kumva icyo ivuga, ndagomba kuyibwira ibyo nshaka kuyibwira, byaba umunezero byaba umubabaro. Ariko iyo relation igomba kubakwa, kandi iyo nayone ukayubaka igihe cyose. Igihe Paulo yandikira aba banyefeso ababwira ngo ibisigaye muremesherezwe mu mwami wacu no mu bushobozi bwiwe bwinshi, mwambare ibigwanisho byose by'Imana. Mu Kirundi ntibakoresha terme nziza, ariko muri originale mu Kigiriki source y'iri jambo si ibigwanishwa twambara umunsi byashushe mu muryango cyangwa byashushe mu kazi, ariko constamment. Uravyumva, igihe cyose umuntu w'Imana agomba kuba yambaye ibi bigwanisho. Hariho abantu narabivuze dimanche ubona atanguye kwinjira mu bibazo agaca yinjira mu masengesho, ariko ntitwambara ibigwanishwa kuko ikibazo gitanguye, ahubwo twambaye ibigwanishwa kuko umwanya wari wo wose intambara irashobora guhaguruka. Haleluya. Rero ngo nuko nimugire gute? Mwambare ibigwanishwa, ariko cyane cyane muremesherezwe mu mwami wacu. Uravyumva? Muremesherezwe mu mwami wacu. Mu Gifaransa aravuga ngo fortifiez-vous dans le Seigneur. Uravyumva? Siko bavuga mu Gifaransa? Fortifiez-vous. Uravyumva? Ni wewe wikomeza, nta wundi muntu agukomeza. Ni wewe wikomeza, ni wewe ushiraho programme zo kwikomeza, ni wewe ushiraho muri emploi du temps yawe imyanya yo kwikomeza. Ejo ni lundi, hirya ejo ni mardi. Uravyumva? Ni mwe mwiyumvire ngene mwikomeza mu gatondo, ku mugoroba, mwanya wari wose mushobora kuroha mwikomeza, mwikomeze. Urabibazwa bikuvako bihagaze kuri wewe. Ni gute wombwira ko ufise umwanya wo kurondera igiceri? Ni gute wombwira ko ufise umwanya wo kwicara ugatekera umutwe amaproje ugira utangure? Ni gute wombwira ko wataka imigambi ikomeye yo mu buzima ukabironkera umwanya, ariko nturonke umwanya wo kwiyubaka, kandi uzi yuko ivyo byose uri kurubaka hari igihe umwansi bitera. Rero kugira ngo ntushire inguvu ahantu hamwe mu buzima bwacu hagomba kubaho équilibre. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Iyo tubahamagaye nka kujya kuza mu masengesho, uravyumva, benshi ndazi ko hari ivy'Imana yakoze, benshi uravyumva. Hari umuntu nafashije dusengera hamwe, ariko wa kabiri arambwira yaraje mu masengesho arambwira ngo arankeneye aravyihutisha. Ndavuga nti okay, turabonana. Arambwira ngo pasteur, ejo lendi nagira nsare, naje ngaha ngira nsare. Ngako twinjiye mu masengesho, ni nkuko yarambwiye ati nje par courtoisie canke par respect, kuko wanyemereye rendez-vous, ariko mu masengesho byaraheze. Canamaza none inyisho yarabonetse ngo ya bariko Imana yarabikoze. Urabona? Rero iyo dusenga si ukuvuga gusa ngo dushaka n'inyishu nubwo arizo tuba dushaka, ariko n'inyishu zitaraza hariho ivy'Imana ikora. Ukabona umuntu agushira ko pression, ukibaza umenga hari ibintu bipfuye ko hari umuntu akumvisha ko hariho urgence, ariko waza kuraba 24 heures plus tard c'est une autre personne. Ukura vyumva kuko yabaye mu mwanya wo kubakwa. Hari byinshi Imana yavuganiyemo nawe, hari byinshi Imana yamukomejemo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bwira umucamanza uti naba ari wewe wiyubaka. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Mugomba gutahura yuko ikitugwanya carajanjaguwe. Siko mwansi wacu yarajanjaguwe, yaraneshejwe. Rero iyo tuje ngaha muri uko kwiyubaka, muri uko gusenga no kuba imbere y'Imana, hari information Imana iduha, hari ibintu Imana ikora. Naravuze ngo kutaba umukristo asenga, naravuze ko ari ubugararije. Nukuri ndemera yuko umukristo adasenga bari umugararije, kuko nta kuntu Imana yo kubwira ko ico kintu kiri mu bushobozi akakubwira ko ari ciza,
nta kuntu wakurikiye Yesu akaba yarasenga hama we ntusenge quelque part ntiwemera ko hari ico bimaze. Ariko nimba muza dimanche mugataha mwahezagiwe, ca wimvira iminsi yawe yose woyigira dimanche, byo bimeze gute? Mwoza ngaha dimanche muguruka, mwoza ngaha dimanche ari ibindi bintu. Bwana sifiwe sana, haleluya. Rero kwiyubaka si ikintu gifata iminsi, kwiyubaka ni ikintu kigomba kuba muri programme zawe mu buryo buri régulier. Haleluya. Raba iminsi ya mbere ivy'Imana byose yavuga wabikora ukimenya Imana. Raba ingene wari ufise iterambere no gukura kudasanzwe. Raba ingene wari ufise igishika c'Imana. Raba ingene ibintu byose wabikonsoma, gukorane bwose warabukonsoma, agaprograme kose waragakonsoma, kintu cyose cyari kihari wumva ugishaka. Uravyumva ubaza ibibazo byinshi usoma ugira gute. Raba kijya gihe progrès wagize mu mwanya muto. Ariko raba witwa kufise uburambe mu vy'Imana, wakubise amaframe mu bintu byose usigaye witoza, hari ibyo utajamwo, hari ibigira gute, urabizi nta bishasha niki. Raba ingene ubishe, urabishe urabishe wowe wenyene uri gipimo. Gerageza wiyumvira aho hambere ingene vyari bimeze, raba n'ingene bimeze, mumbarizo uti bimeze gute. Hari n'abantu ubona ukabona uravyumva ari mu vy'agakiza tuyuzuye confusion, menga ariko arasunika iminsi ntibikiryoshe. Bantu b'Imana, ivy'Imana biryoshe iyo uvyizera kandi ukabifata nk'ukuri, ugaherezako kandi ukavyakira, ukagirira confiance yavuze, niho uprofita. Nayo hasigaye ntibikanga umunsi kugutera imbeho ugacika umunyedini w'umumambre wa Life Center. Nuko rero ngo mwambare ibigwanisho byose vy'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bwa Satani, mushobore guhagarara mudatsinzwe. Aha Paulo yari karerekana yuko hariho probability, hariho risque yo gutsindwa. Hari igihe Satani aza afise iyi ruse, nico Paulo yavuze ngo mudatsinzwe n'ubugunge bwa Satani. Mu Gifaransa bavuga ruse du diable. Urabona numuhinga, numunyakinyoma, arazi guhingura, arazi gucurika ibintu. Yuri umuntu usenga, yuri umuntu ufise ubuzima bwawe bwo kubana n'Imana, Mpwemu Yera agenda ashiraho alerte kanaka mu buzima bwawe, akwereka amayeri umwansi ariko arakoresha kugira ngo agushire mu mutego. Ikikoresho ca mbere Satani akoresha ni kinyoma, kuko murazi ko Bibiliya ivuga ngo ni se w'ibinyoma. Ikinyoma rero ni arme yiwe iri privilege akoresha cyane. Ikinyoma ni gihe cyose umuntu ashobora gufata ikintu gisa n'ukuri canke agafata ukuri akakuvanga n'ikinyoma akadiriwa, bikaba bifise ishusho y'ikinyoma ariko kandi bikaba bifise n'ishusho y'ukuri. Iyo melange ugahakwa kuyihenda kukayakira. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ashobora no kwihindura n'umumarayika w'umuco. Bisobanura ko abamarayika bose bakubonekera mu cumba ukavuga ngo nagenderewe, na Satani ashobora kwihindura umumarayika w'umuco akakugendera mu cumba. Nawe ni wamenya ukabona ibisayangana byakugendeye mu cumba, uzoshobora kudiferansia gute umumarayika w'ijuru rubavyumva n'umumarayika Satani akurungikiye? Nikiye kigutera kugira difference ko wewe ata prototype Imana irakwereka ayo mumarayika ingenasi? Ko muri mu vyigwa vya Bibiliya utariga caractéristique z'umu marayika, ko mutaraziga reka kuntwenga ba agenda iseri. Uravyumva ntazo turiga, uravyumva kana aho woziga uhejeje kuvyiga arihindura agasa nk'ivyo wize. Ariko iyi mpwemu yawe ifitaniye ubusabane n'Imana, Mpwemu Yera aguha conviction yuko naho ikintu gisa n'ic'Imana kidasa n'ic'Imana. Nikihe kigutera kugira amashwa meza canke amashwa mabi mu buzima bwawe? Nikihe ni waburi imbere ya situation nka Loti ukabona ikiyaya ciza giteye mu bwatsi kimera, hama Abraham akaguhitishamo ngo cagura ubwa mbere? Nikihe kizokubuza gufata ahari kiyaya hamera wibaza ko ariho hari future? Ariko utazi yuko mu minsi ya mbere atari niya kera cyane. Uravyumva hagiye kurandugwa kuko ni muri Sodomu na Gomora. Uravyumva ugiye no kuhatakariza umugore, icahora gisa nka decision nziza kiguhindukiye umuvumo, kuko umwana w'umuntu ata capacity afise
yo guporta regard ku kintu ngo amenye iciza, kuko amaso yacu araduhenda, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo tel chemin paraît droit devant un homme mais son issue mène à la perdition. Iyi nzira kanaka urayiraba ukabona ni nziza, ariko amaherezo yayo akaba amahonero, kubera ari inzira idashika, kuko mu bwenge bwacu tudafise kapasite yo kumenya iciza n'ikibi dukoresheje ijisho canke intellect yacu canke analyse yacu personnelle dusanzwe dufise, ariko mpemu yera n'ubucuti bwacu n'Imana bizodutuma turofiza ama opportunity abandi basimbira ko bagahongoka amenyo, kuko Imana irakubwira ngo oya mwana wanje, kuko muri en communion. Kuki wamusanga abantu bibaza ngo mana kuki ibi bintu wabiretse bikanshikira? Reka ndakubwire, ubugombe bwiwe si uko byose bigushikira, ariko nimbuza kwibaza igituma vyagushikiye, kuko utaje kwibaza igituma wabikoze. Nabe ari mwebwe mwiyubaka. Kwiyubaka ni ikintu kiri important ku buzima bwacu, kandi tugomba kugira gute? Kwitwararika. Haleluya. Amen. Nico gituma Paulo yarangije igitabo c'Abanyefeso aburira abantu b'Imana, abakangura, abibutsa. Imana yaraduhaye ibikenewe byose nk'abera kugira ngo tuneshe intambara turimo. Intambara urimo muri kino gitondo, Imana yatanze ibikoresho byose bikeneye kugira ngo ushobore kuyinesha. Haleluya. Zimwe zirahaguma kuko atavyo wambaye, ntavyo urishirako, ntavyo urambara. Haleluya. Amen. Ndashaka kuvuga ibi bintu bitatu. Iyo turiko turasenga, Paulo yateguye abakristo kumenya ingene bagwana intambara n'umwansi wabo. Ariko ndashaka kuvuga ku bintu bitatu kubijanye niyo dusenga kubijanye. Paulo bwa mbere na mbere abaha information, abaha ukuri kubijanye n'umwansi wabo. Ikintu ca mbere atubwiye ku mwansi, atubwiye ngo arabesha, kugira ngo ntimugwe mu kinyoma canke ntimugwe muri ruse du diable. Ikimugize ca mbere arabesha, kandi yaparvenye kukubesha mu vyimviro vyawe ukakira ikinyoma. A partir ya information maze kwakira utangura ubuzimire. Nico gituma Paulo yagomba kutwereka yuko umwansi wacu n'umubeshi. Uravyumva? Rero atweretse intambara tugwana iyo ariyo. Atubwira ati ntitugwana n'abinyama n'amaraso, ko tugwana n'impwemu mbi z'ahantu ho mu kirere. Iyi ni forme y'intambara yawe. Intambara zimuzigwanira hatariho, ariko tugwana intambara z'ahantu ho mu ijuru. Kigira kabiri, uravyumva? Uretse ko aduha information, aduha information kubijanye n'intsinzi yacu. Biri important ko tumenya yuko turafise intsinzi mu ntambara yose yazindutse yaje mu buzima bwacu. Ariko ikigutuma udatambukira muri iyo ntsinzi gihagaze kuri ca kindi nyene, nturi mu kibanza cyo kubaka kugira ngo ushobore gutambukira mu ntsinzi Imana yagusezeraniye. Bantu b'Imana, ikintu cyose kikugwanya, ikintu cyose uri kuragwana naco, ikintu cyose kiguhagaze hejuru, urashobora kukinesha mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Rero aravuga ku murongo wa 11 ngo twambare ibigwanishwa byose. Haleluya. Aha twereka kwama twambaye. Ndashaka kuvuga ibintu bike ku mwansi wacu. Yohani wa mbere igice ca 5 ku murongo wa 19 aravuga ngo murazi ko turabi Imana, canke murazi ko murabi Imana, kandi yuko isi yose iri mu biganza vya wa mwansi. Ndagomba kukubwira ngo umwansi wacu icambere kimugize, niko Yohana yanditse hano, umwansi wacu akontrola isi yose. Intumwa Yohana aravuze ngo murazi yuko twege turabi Imana, ariko Satani wa mwansi afise isi yose munsi y'ubushobozi bwiyo. Gomba gutahura yuko umwansi wawe afise ubushobozi bwose mu isi, akontrola isi, ayifise mu kiganza. Aracari mu gihe ciwe cyo gutegeka, aho niho tuba. Yohana ntavyansa, aravuze ngo ego murabi Imana, ariko le malin contrôle le monde sous sa puissance. Bisobanura ngo ibindi byose atari wewe uri contrôler na mpwemu w'Imana, uri umwana w'Imana. Ibindi byose ngaho hanze arabikontrola.
arakontorora ingene ibihugu bitwagwa, arakontorora ekonomi, arakontorora amadecision atari make afatwa mu isi, arakontorora mode, arakontorora tendance zose, arakontorora musique y'isi, arakontorora isi yose ayifise munsi y'ububasha bwiwe. Ariko ngo mwebwe muri ab'Imana. Yesu ashimwe cyane. Mwebwe muri ab'Imana. Mu yandi majambo Yohana ni nkuko yibukije ishengero, mwe muri ab'Imana ntimukwiye kuba under control y'uyu mwanzi. Mu bya control byose mwe ntimukwiye kubamwo, hagomba kubaho exception. Kuko ico mwagizwe kibagira kuba abantu bari exceptionnel, abantu biharije, abantu b'ubudasa. Ariko ikinya iyo utagitahura nawe uraza kwisanga uri wa musururu Satani ariko arakoroga, aha control ibintu byose ugasanga harimo n'ab'Imana bariko barajuragirika muri influence yiwe, akubita hirya no hino, agakubita hirya no hino, ugasanga arabafise ko emprise, ugasanga nta kintu kigaragaza victoire mu buzima bwanyu. Nico gituma Yohana yanditse ngo ariko mweho, ariko twebwe turab'Imana. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mu byo Satani adakontorora, je na wowe turimo. Bwana sifiwe sana. Ikindi adakontorora, na kontrola umwanya washinzwe n'Imana, na temps prophétique y'Imana ku kintu cyose, ku bihe n'ibirekugwa. Naho kontrola byose bimwe abikora avec l'accord. Uravyumva kuko ataca ashobora gukora kandi adashobora kubuza Imana ko intervene. Rero umwansi wacu arakontrola. Nico gituma natwe tugomba kurushiriza kuba contrôlé kugira ngo tube épargné na activité ziwe zose. Haleluya. Ikindi kigira kabiri, Paulo atwereka mu Thessaloniciens igice cya 2 ku murongo wa 18. Iyi verse irantwenza mu maverse antwenza. Paulo yandikira aba bantu Thessaloniciens ba mbere chapitre 2 verset 18. Arababarira ngo namye nshaka kuza iwanyu, jewe Paulo, inshuro zibiri zose nashatse kuza iwanyu, ariko Satani yarabimbujije. Ariko Satani yarabimbujije. Paulo avuga ko Satani yamubujije. Mwibuke ko Paulo igihe bamubwira ko i Roma bazomwica bakamuha profesi, ntiyaciye asiba. Yavuze ati ego ndabizi, ariko ngomba kujayo ko n'ubutumwa bugomba gushikayo, kandi no gupfa nditeguriye gupfa. Bararira baramusupriya, baramubwira ati ntujeyo. Aravuga ati no, ndi même en mesure yo gukonfronta urupfu nimba Imana ishaka ko pfira Roma, ariko Roma ubutumwa bukaba burahashitse. Ariko ngarandikiye ishengero ry'Abatesalonike ati naripfuje kubaraba jewe, ati du moins moi Paul j'ai voulu vous rendre visite 2 fois, ariko 2 fois Satani yarambujije. Birabishe kwe, uravyumva? Ariko nawe arafeza obstacle kuri plan y'Imana. Arashobora kubahuka kugwanya umugambi w'Imana, arashobora kwiyopoza kuri plan y'Imana yo kwagura ubutumwa bwiza. Paulo atweretse ikintu gikomeye kuko nawe yahuye na obstacle y'uyu mwansi. Uko uravyumva? Rero ndashaka kuvuga ngo kimwe mu bigize umwansi tugwana nawe nuko ariyopoza ku mugambi w'Imana twikoreye, ariyopoza kuri projet y'Imana iri mu buzima bwawe. Aragwanya ico Imana yagushizemo kigomba gushika ku bandi, aragwanya ivyiza bikurimo Imana yagushizemo kugira ngo bibere umugisha abandi. Il fait obstruction. No kuri Yesu yaramugwanije, no kuri Yesu yaragereje kumuyopoza, na Yesu yaragize ubwoba arashaka kubivamo. Uyu munsi wawe ntaca atinya, n'abakomeye yarabagwanije kugira ngo ababuze yuko umugambi w'Imana. Ariko kandi iyo uri umuntu usanzwe ufise ubuzima bwubatswe kandi bushishikara kubakwa, ntibizobuza yikiza iyo opposition cyangwa kukugwanya kwa Satani ushobora kukuresista, kuko hariho exception ku bantu bafitaniye ubucuti n'Imana. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe. Aragwanya, arategeka isi, aragwanya abantu b'Imana. Uravyumva? Nico gituma Paulo yaravuga ngo mudusengere. Uravyumva? Mudusengere kugira ngo igihe cyose turiko turavuga ijambo ry'Imana tumere nk'abatangaza amabanga y'Imana. Mudusengere
kuko Pawulo yari azi yuko no kuvuga ubutumwa n'intambara. Uravyumva? Nawe yari akeneye gusengerwa. Ikindi kigira gatatu, mu Bikorinto wa kabiri igice ca 4 ku murongo wa 4, Bibiliya iravuga ngo pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Kubw'intumva z'iki gihe, kubw'intumva babandi Imana y'iki gihe yagize gute? Yahumishije kugira ngo ntibashobore kubona, uravyumva, ugusayangana k'ubutumwa bwiza. Bibiliya yita Satani imana y'isi. Afise kapasite yo gutuma abantu bahuma ntibabone ivy'Imana yakagombye ko babona, hakaba uruhuni ku maso yabo. Pawulo avuga ngo yarashize uruhuni ku maso y'abantu kugira ngo ntibabashe kubona ugusayangana k'ubutumwa bwiza. Abantu benshi ukunda, bamwe n'impumyi, ntibabona, ntibashobora kubona ubwiza kuko imana y'iyi si ariyo mana yabo, kuko batarizera Yesu. Yabashize uruhuni ku maso. Ntiyabashize ko antisoreye mu ijoro, kuko antisoreye mu ijoro woyikura. Yabashize ku ruhuni rw'impwemu ku buryo batabasha kubona ugusayangana k'ubutumwa bwiza. Ibi Pawulo yarabivuze kugira ngo abari karabwira bamenye yuko, uravyumva, hari ikintu tugwana, hari igitegeka, hari ikigwanya abantu, hari ikigwanya ubutumwa bwiza, hari igituma abantu bataja mu bucuti n'Imana. Hariho n'abantu muri mwebwe, naho muri ngaha mu nzu y'Imana mumeze nk'abafise uruhuni, mutexista mu mpwemu, kuko mutabasha kubona ugusayangana k'ubutumwa bwiza, mutabasha kubona ibirengeye, mutabasha kubona n'ivy'impwemu, mumeze nk'abafise uruhuni. Uravyumva, rukabatera paresse spirituelle, rukabatera kuba basinda ibibazo mu bintu vy'impwemu no kuba banebwe. Ikibitera suko uri umwana mubi, ariko ikibitera nuko Imana y'iyi si ariyo Satani yagushize ku ruhuni. Hari ibintu utabona, hari ibintu utarealiza. Kugira ngo ushobore kunesha urwo rugezo ugomba kuba uri munsi ya emprise y'ubushobozi bw'Imana n'ubucuti bw'Imana, kugira ngo ubashe kubona ibyo utari kurabona mu buryo buri naturel. Kigira kane, uravyumva, muri Matayo 4:6, nuko Satani aramubarira ngo nimba uri umwana w'Imana, simba niwikororere hasi, ararungika abamarayika bagusame kandi baraza kukwikorera, kuko yaravuze ngo ntazokwemera kwikirenge cyawe gitsitara. Yesu aramwishura ngo biranditswe ngo ntukagerageze Imana yawe. Ndagomba kugira ngo uyu munsi wacu, kuko ari umunyakino nyoma, arahingura ijambo ry'Imana, araritorda, arashobora kugenterpreta ukundi, arashobora gufata Bibiliya kuko nawe yizi akayihindura insobanuro. Hariho abantu bariko baragendera ngo entre parenthèses kuko Imana yababwiye, ariko ugasanga uri kugendera muco Satani yakubwiye, kuko yarafashe ama écriture arayahingura, arayatorda, ayaha iyindi sens, ayaha iyindi explication. Ariko Yesu kuko yarazi ijambo ry'Imana, yaravuze ngo ego, yaravuze ko atazokwemera ko nshika hasi, ariko kandi yaravuze ngo tunamugerageza. Sindabigira kugira ngo nteste fidelite y'Imana, kuko Imana yanje iri fidele, ariko kandi uravyumva, sininda kubikora ko nivyashika, uravyumva, bitamvuye ko azondamira, ntazokwemera ko nshika hasi, ariko si wowe ubimbarira. Kuko uyu mwansi wacu ashobora no gufata ijambo ry'Imana akarihingura, akarihindi explication. N'abahe bantu iyo barongowe baza kutubwira ko bibaza ko ari Imana yabahaye uwo bubakanye. Ngo je nari nzi ko ari Imana yambwiye. Ubu ni ukibibona ko atari yo yakubwiye. Wamaze kuronka intahekana, ubu urabibonye ko wari wihenze. Reka ndakubwire, n'umwansi aratorda les écritures. Ibintu byose bivuze ngo Bibiliya ivuze ngo si kuvuga ko Imana ibivuze. Kuko na Satani aravuga akoresheje amajambo. La preuve, yagiye kuganiriza Yesu, ariko aja kuganiriza Yesu, Yesu nawe ari mu gihe ciza. Yesu ari muri presence y'Imana, Yesu yuzuye ubwiza bw'Imana, Yesu asanzwe abana n'Imana, amenya ko atari Imana ivuze, aravuga ngo ego, ariko wobasha guhinyuza ikije kisa n'ijambo ry'Imana ico rivuze?
rero muri kino gitondo ndashaka kuvuga ngo mwambare ibigwanishwa vy'Imana vyose. Haleluya. Mwambare ibigwanishwa vy'Imana vyose. Haleluya. Mwambaye ibigwanishwa vy'Imana vyose kugira ngo mushobore kuzonesha wa mwansi kuri wa munsi mubi, mushobore kunesha ubugunge bwa wa mwansi. Satani ntatwataka na violence gihe cyose, ariko kenshi atwataka akoresheje ikinyoma. Ufise urugezo rungana gute rwo kubana n'Imana ku buryo ushobora kumenya ico umwansi ariko arakuzanira, akuzana nk'uruhagarara, agutubiza mu madesiziyo ugiye gufata, akwenspira mu buryo bubi, akoresha ibyo akoresha byose kugira ngo agushira ahantu habi. Nico gituma Paulo yarangije abwira ishengero aravuga ngo fortifiez-vous dans le Seigneur. Haleluya. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Ntiyababwiye ngo nimuze twebwe intumwa tuzoba fortifié. Ntiyababwiye ngo nimuze mwame muza twe tuzobakomeza. Twebwe ntidushobora kubakomeza, ariko gukomezwa n'uruhara rwawe wowe ubwo witwararika. Raba ingene watewe, iyo uza kuba wasanzwe uri mu nkomezi hari bitari kugukubita hasi. Haleluya. Rero ndarangije ndakubwira ngo dufise responsabilité. Yesu ashimwe. Twaba twenyene, twaba hamwe n'abandi, twaba turi mu masengesho, twaba twabahamagaye, twaba tutabahamagaye, dufise responsabilité yo gukora igishoboka cyose kugira ngo twubakwe. Kandi iri muri ubwo bucuti n'Imana uri kurubakwa, Imana igutegura par rapport y'ingene ibone ejo hawe hameze, ikaba iraproteja, ikaba irashira inzitiro ku bugingo bwawe. Bwana asifiwe sana. Haguruka dusenga Imana. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Hagurutse umwicarane nti wiyubake mu mwami. Haleluya. Saba Imana iguha ama habitude mashasha. Haleluya. Saba Imana ntutakaze habitude nziza wari ufise zo kuba hafi yayo, yo kubana nayo, yo kuvugana nayo. Uravyumva? Ntutakaze imico myiza yo kurondera Imana yawe. Haleluya. Ntiwemere ko itara ryawe rizima, ntiwemere ko ubuzima bwawe buzima. Ntiwemere. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Murambona abantu basenga muri emergency, basenga nk'abantu baje kuzimya umuriro. Ukabona umuntu arinjiye mu masengesho. Nkumva bene abo bantu barangoye kuko ndamubona ko agiragire effort mu munsi umwe y'ibintu ariko barakoze mu myaka 3 y'ubuzima ari style de vie. Ukabona ari prêt gukora igishoboka cyose kugira ngo afate umuriro. Ariko malheureusement yo vuze ngo naba rimwe mwiyubaka, iyo umuntu akoresheje terme kubaka, naho wowe ufise amafaranga, ufise amamiliyari, hariho iminsi bigufata kubaka inzu. Hariho un temps matériel. Hari ibihugu byinshi biko biratera imbere, aho kugira uzubona igisagara cubatse nka Manhattan yubatswe haraheze imyaka amajana, kugira uzubona igisagara cubatswe gifise ama etage angana gutyo, naho Chine itunga birafata un temps matériel, naho mufise amafaranga. Nta gihugu gitunga ngo mu munsi umwe cubaka ibisagara byose bibe bihagaze, naho coba gitunze birasaba umwanya, birasaba abakozi, birasaba ko bahagarika mu ijoro, birasaba ko baja gufungura, birasaba ko baja kuzana matière mu premier qui déplaça. Uravyumva? Hari idafata indege itegerezwa gufata ubwato ikaza, naho ubutunze gute hari umwanya bigufata kubaka. Rero no mu muhemu hari umwanya ufata kugira ngo ubuzima bwawe bwubake. Ntushobora kuza ngo kubera umwana wawe agwaye ngo ushaka kuba spirituel, ngo turinjiye mu muhemu si mu igaraje. N'ubuzima bwubakwa régulièrement. Apana kwambara teni militaire kuko bamaze kugutera, bamaze gushika, uhava wambara na mambata kuko uri press. Ukura vyumva. Rero shengero ry'Imana ni style de vie, n'ubuzima bwa minsi yose.
naba ari mwebwe mwiyubaka, mwamye mwambaye ibigwanishwa muhabwa n'Imana, kugira ngo mushobore gutsinda wa mwansi n'ubugunge bwiwe ku munsi mubi, kuko umunsi mubi urabaho. Umunsi mubi urabaho. Amen. Haleluya. Mwami Yesu, ndaguhaye icubahiro muri kino gitondo ciza. Ndagushima ko waduhaye ibigwanishwa byose bikenewe Mana kugira ngo dushobore kurwana intambara zacu. Watumenyesheje umwansi wacu wari we, utumenyesha Mana yo mu ijuru uburyo agwana, intambara tugwaniza arizo, utumenyesha Mana ubwoko bw'intambara zacu bwari bwo, utudemobiliza kurwana intambara z'umubiri kuko atari zacu kandi atari zo tugwana, ariko Mana uduha ubwenge bwo kumenya yuko intambara zacu ari intambara zo mu buryo bw'imuhemu. Ndasengeye Mana muri kino gitondo Mana, ishengero ryawe, abantu bari hano hantu, abo Mana waduhaye kurera, abo waduhaye Mana mu ijuru kugaburira ivyawe. Mana ndakweretse Mana abo bose twari kumwe muri indwi y'amasengesho, ariko Mana ndakweretse nabo bose tutari turi kumwe Mana bagifise uruhuni ku maso habo, abandi batewe, abandi bafise ubunebwe, abandi bafise paresse mu buryo bumwe canke ubundi, abandi bibagijwe, abandi bavanywe mu mabitude meza bari bafise yo kugukunda no kukurondera, abandi bahawe gufata minenegwa ivyawe kuko wa mwansi akora ibishoboka byose kugira ngo azane distraction mu bantu b'Imana. Mana, ibi nivyo bituma tuja kure yawe kandi ntitutambukire mu ntsinzi wadusezeraniye. Ariko Mana, icifuzo cawe nuko abana bawe mu ruhongore rwawe bagenda bafise ubuzima kandi ubuzima busagutse, nuko bagenda bafise ubuzima busesekara, butabagarukira ko gusa ariko buri profitable no ku bandi. Watugize isoko ry'umugisha, warabwiye Abrahamu ngo sohoka zo kugira umugisha ku mahanga. Mana, abakwizeye objectif yawe nuko tuba umugisha ku mahanga. Mana, tube inyishu ku bandi mu gihe bamwe Mana bakigwana, bakiri goyigoyi, badaparvena no gutambukira muri victoire yabo Mana, kuko hari ahantu babaye abantu babanebwe kandi bafise gusamara. Ndasengera ishengero ryawe muri kino gitondo Mana, kugira Mana ngo ukangure umutima w'umuntu wese ari hano hantu. Mana, ntitukurondereshwe n'ibitugerageje canke n'ibibazo twagize, ariko Mana mu ijuru udushire mu mutima wo kugushaka no kukurondera, wo kuba muri presence yawe. Ndagushima Mana ivyo wavuganye natwe, ndagushima umwanya twagize, ndagushima ibihe twagize Mana vyo kuba muri presence yawe Mana muri indwi. Ndagushima abantu bitabiye amasengesho, ndagushima abantu Mana twubakanywe hamwe, ndagushimira abantu Mana bakiriye ku vyawe. Ndasenga kugira ngo Mana urushirize Mana gukangura imitima ya benshi, urushirize Mana gushira inyota muri benshi Mana, kugira ngo tube ishengero ritangurukira mu kunesha kwawe no mu bushobozi bwawe, twiyubaka twambaye ibigwanishwa byose wowe uhishengero. Ndagushimira Mana igitondo ciza, uko ijambo ryawe ritwibutsa Mana yuko tutari twenyene. Ijambo ryawe ritwibutsa yuko Mana warahejeje kurwana urugamba rwacu rwose, ubu dutambukira mu ntsinzi wowe uduha. Ndasengera umuntu wese ari hano hantu, ndavuga ngo Mana, reka Mana umutima wiwe Mana développer sensibilité à l'égard des choses spirituelles. Ndakwereka bari aveuglés par le Dieu de ce monde, qui ne peuvent pas voir briller la splendeur de ton évangile. Ndasenze Mana kugira ngo wugurure amaso yabo mu izina rya Yesu Kristo, wugurure amaso yabo mu izina rya Yesu Kristo, wugurure amaso yabo mu izina rya Yesu Kristo, kuko ikibafutse Mana ari icimwemo. Ndavuze ngo ugurure amaso yabo mu izina rya Yesu Kristo Mana, kugira ngo ku munsi babe imbere yawe, iminsi ku minsi babe imbere yawe Mana, aho bishoboka hose, aho baronsa akaryo kose, baba bonyene canke baba hamwe n'abandi, ariko Mana bagire umuco wo kuba imbere yawe, baba bari kumwe n'abagenzi babo bahora bakunda guhura bakaganira, bagire n'amasaha yo gusengera hamwe no kuba mu bwiza bwawe no kuvugana na wewe no kurimbura ku vyawe. Mana, reka abantu bawe Mana bagwize ubwenge bwose bushoboka bwo kwiyubaka, kuko naho Satani ategeka isi agakontrola muri puissance yiwe, ariko twebwe turabi Imana. Ndavuze Mana ngo reka habeho ubudasa, nkuko muri Israeli, nkuko muri Egiputa hari ubudasa mu gisagara c'Gosheni hakabaho exception. Ndasenga ngo habeho exception ku bana bawe, kubera igitutu cawe, kubera ukuboko kwawe, kubera ubushobozi bwawe, kubera ibigwanishwa byawe. Ndahezaga ishengero ryawe muri indwi Mana tugiyemo, ubahe umugisha Mana, wakomeze Mana, ubagenderere kandi ubishure, ubagirire neza, kugira ngo ishimwe ryabo Mana rirushirize kududubiza mu mitima.
Cubaro n'ikibi cawe papa ubu n'ibihe bidashira. Abantu b'Imana bavuge ngo amen. Abantu b'Imana bavuge ngo amina. Haleluya. Nsezero muri kumubwira uti ubandanye wiyubaka. Imana iguhezagire. Ugire umunsi wa Mungu mwiza. Imana ibakomeze.